Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV bivanye naho umwe wese aherereye. Nizere ko mumeze neza natwe tuba tumeze neza. Uno munsi rero tugiye kuvugana kuri sujet ya televiziyo canke imbonesha kure. Ego. Nkaba ndi kumwe n'umuhungu mwiza agiye bidufashemo. Ndakwakiriye umugambi wa Tarisisi Hope Ministry TV. Murakoze cyane. Subwa mbere mumubonye kandi si nubwa kabiri kandi muzosura mumubonye mugabo arashobora kubidondora abo bamubonye bwa mbere. Nk'abambonye bwa mbere izina ryanje ni Edouard, beshi banze kuri Edo. Murakoze cyane. Hama bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV abatarakora subscribe ndabingize muyikore ubunyene tukivugana kugira ngo mubandanye mubona ibiganiro byiza byacu. Muzomukoze cyane. Dutangure n'ikiganiro rero. Mfise ikibazo. Biranda kwibariza mutumire mwiza. Est-ce imbonesha kure cyangwa cyangwa televiziyo sho baceragabanije communication kuyaga mu bantu televiziyo bayaragabanije kuyaga mu bantu kw'abantu iyo mbonesha kure je kubganje uko ndabibona ego irashobora kuba yaragabanije kuyaga ku bantu bivanye n'abaribo ego nko urashobora kuba wicaye erega murashobora no kutayaga muri ko muri aba televiziyo imwe iri muri sare imwe mwicaranye mwese amaso ari kuri televiziyo utari kuraraba ariko kimwe hamwe irahuza ahandi gatandukanye mva ico kibazo ihuza da yabaye ashobora kubwira nkuko mu buryo bumeze uko keshi uzorabe inkiyo habaye match abantu bose bashaka kuraba abagabo benshi barahurira mu kabare cyangwa mu zindi sare baberekanira mu match bagiye kuraba match nawe arafise televiziyo muhira ariko yashatse guhurira hamwe n'abandi bayirabire hamwe baryohewe baganira donc ya ambiance asanga mu kabari agiye kuraba ni yabashaka muhira ntayibihari donc mu ruhande rumwe televiziyo irahuza abantu nkuko ishobora no kubatandukanya. Okay. Hama tugenda naho muri famille televiziyo irashobora kuba yifise ariko ugasanga umuntu ari concentré kuri televiziyo karabona ko umugore yicaye ngaha karabona ko abana bicaye hariya abanye naho nyene kiraho kurantama ikibazo kimwe genda kubaza wambwiye yuko iyo televiziyo iyo mbonesha kure ikibazo cyambere cyavuga ngo iyo mbonesha kure yoba yaragabanije kuyaga kw'abantu urambwira ati hamwe irabahuza handi kabatandukanye umva hare biragoye gushira kuri balance kugira tumenye ngo kubahuza no kubatandukanye ni kihe kinini ico ni bazi ko zokigaruka ikibazo kigira kabiri cyane niye ngaruka mbi televiziyo yazanye mu bantu ngaruka mbi hari ngaruka mbi zozo ni nyinshi televiziyo iyo uyiravye rimwe ikakwinjira nyene ukayikunda gose uragenda ukaba addicted kuri kaba accro urumva kikaba nk'ikigurwa amazi imaze kuba yaba addicted kuri wewe buri mwanya uba wiyumvira niba dufate ni nka channel ukurikirana runaka kuri dans le même sens televiziyo amasaha channel ibintu nk'ibyo amasaha arageze ku ntuze iyi chaîne ndabizi hari ikiganiro ntegereza kuraba soit filme canke ibiki ntegereza kuraba uri kurakora iki
kubera uri nka bijya bica kuri shene iyo cagiye menga kugaruka sinzi ko bigaruka urumva uba utegereza kukiraba kikijya ntibigucike biba biri en direct nyinshi kivyinshi keje nawe utegereza kuraba dufate ni nka seri watanguye urayikurikirana yose nta kindi kintu gukora mu ayo masaha ubugize n'ikintu c'akamaro ndabizi uragiheba ugagiheba ukazogikora uwundi mwanya kandi uwo mwanya wakozemo warakoze ibindi bintu vyoba bigize urumva uwo mwanya uba waravye muri iyo televiziyo uba wawutaye haba dufatiye ku ntuze ku match naho fateje ndabizi ubu ndabizi harakina Arsenal na Man City jaho sinogenda ntagiye kuyiraba iyo match ntegerezwa guhera ico nayo ndakora nkaja kwiraba kinyinjiriza ariko nkaja kuraba match ikintu kiba rimwe kitagaruka kandi match uyiravye yaheze ntiryoherwa ariko arabikubwira ntiryoherwa umva vyiza hariho bimwe yica n'ibindi bintu ivyo wari kurambwira ni intambara ikibazo kigira gatatu iyi televiziyo turaba yoba ifise ingaruka nziza yatumariye irafise ingaruka nziza kandi ni nyinshi ni nyinshi ntambamye twazumvise ubu naho tubwire kurabona burya televiziyo yaratumye abantu bo kwisi bamera nk'abegeranye nk'ubu bintu biriko biraba nko mu Burusiya na Ukraine canke za Israel zahe urabibona sikuvuga ngo buriyo kera harashobora gutangura intambara y'isi wewe ino muri Afrika nta mateleviziyo twari bwagire ikarinda igeramo hagati utaramenya ko ari intambara iri kiraba ariko bitanguye ubuyibonye ubishitse hose kuri televiziyo haba kandi ingaruka nziza imbonesha kure yaratwegeranije abantu iyindi ngaruka nziza nuko ari ikintu umuntu ashaka kugaragaza nko kugaragaza ibintu ukeneye arabicisha kuri televiziyo agakoresha publicity we nawe gaca muri bya bindi buri kurara ukavuga iki kintu nayo ndagikeneye nzogirondera umva utarenze kwirigura sesagura amahera wiruka hari ugira ikirondeza ubuzi je ngiye ndagishakira niyo ningaruka nziza ya televiziyo umva hamwe irafise ivyiza iranafise ibibi kandi ibintu byose uzosanga bifise ivyiza ntibibura n'ibibi nico gituma nakuhamagaye kugira ngo ndakubaze ikibazo ca mbere ca kabiri ca gatatu kugira ngo dushobore gutandukanya bakunze turumvise ingaruka mbi zimbonesha kure turumvise ingaruka nziza mugabo harakanira nakubajije ubwa mbere kuko ishobora kuba yaradusepaye basha tugerageze gushira kuri balance iba yaradusepaye gutandukana no kuja hamwe ni ikihe gifise uburemere gusumba ikindi novuga ko ari nko kuja hamwe ni umva yashobora kugutandukanya n'uwo muri kumwe ngaha bitavuze ngo gutandukanije ngo kugira iki ngo nuko umwankakuye ugasanga muri ko muraraba uwo mwanya rero uri concentre ku televiziyo ugasanga nta mwanya umufitiye kuko ugiye kumuganiriza hari ivyo utumva kandi nawe wokenera ariko ikwegereza aba ari kure umva iraduhuza kandi kongera igatandukanya nabo muba muri kumwe rero kuri balance byose birangana biregane birangana urumva tuvuge ko ari mbi kongera ikaba nziza bakunze mwavyumvise mbonesha kure afite rero igihari mu kugira abantu twokwigerera ukamenya uyu n'umwanya w'akazi uyu n'umwanya wa televiziyo nk'ubu ukavuga nk'ubu ntashe mvuye ku kazi mw'ijoro no kuraba televiziyo iminota mike ariko ntiwibagire na famiye uririwe ku kazi urafise umuryango nabo biriwe mu vyabo bya mwanya wo mw'ijoro niwo mwanya wo guhurira hamwe mukaganira ariko ni nawo mwanya wo kurabira ko amakuru nawe urakeneye amakuru mva ukamenya umwanya uwiha ukabibalansa wenyine ndiko ndakurikirana ibi ariko nimba ufise isaha yose kuraba televiziyo ukavuga ati reka nzindacisha muganira kuko no mu makuru uri kurumviriza amakuru ushobora kuganiriza ukamubwira ati yo ibyo bintu byabaye muyinga yo ibyo bintu byabaye mukabiganira ko tiyo titina nabibonye muri telefone ibintu nk'ibyo donc bakunzi murabyumvise tugerageze twigerere mu kuraba televiziyo ni nziza kandi ni nambi
turabiyagira tugize ikiganiro gito mugabo kifise uburemere umutumire mwiza gira akajambo kanyuma ubwiye abariko baradukurikirana cyakajambo no babwira ntitwari tuje kubakura kuri televiziyo canke kubera tuje kuba turi ngaha natwe kugira muturabe natwe turaziraba kandi natwe bitubabwira birafise akamaro murigiramwe ibintu umva ntituje kuzibakura ko tuje kubahanura mumenye umwanya mumara kuye televiziyo ubu balance n'umwanya w'akazi hamwe n'umwanya wa famille umenye ko ufise umuryango gico nico nobabwira gusa nta kintu ndagushimiye cyane Edo nawe ndagushimiye nzera kundi musi nagutuma kuzogaruka nejo nzoza kuwangamburuki nejo nzoba ndagushimiye bakunzi ba Tarsiso Ministry TV nizere yuko mwaryohewe akanya katubaye gato kuko ikirere si ciza tuzosubira ikindi gihe mubandanye mugira like comment and share kugira ngo mubandanye mugirwana natwe turabakunda cyane